Bakunzi ba B-Info Plus aho muherereye hose nimunkundire nongere ndabaramutse amahoro y'Imana akomeze kubana namwe n'imiryango yanyu ndetse no mu byo muriko murakora byose. Kuva mu gatondo sinari bwazi imbere ya kamera ngo nshobore kuyaga namwe bimwe n'ibindi, niyo mpamvu ufashe kano kanya kugira ngo ntangure kuramutsa by'umwihariko abadukurikirana bari hano mu Burundi, abari inyuma y'igihugu cy'u Burundi nabwo East Africa, Afrika yose, noneho mu isi yose mudukurikiranira muri mwumve yuko tubaramukije amahoro y'Imana. Ngarutse kandi mu kiganiro kugira ngo turabire bimwe n'ibindi, tubirabire hamwe dushobore gushishoza, atumenye réellement nibiki biriko biraba hano mu karere k'ibiyaga binini. Tumaze imyaka itari mike mu karere k'ibiyaga binini hari intambara novuga z'urutavanako canke ziguma zisubiriza. Intambara zitabaye mu Burundi umva zabaye muri Kongo, zitabaye muri Kongo umva zabaye mu Rwanda, zitabaye mu Rwanda wumva ari mu Buganda, ariko ntabwo kenshi abantu twiyumvisha yuko zino ntambara ziriko ziraba hano mu karere, ndavuga mu bihugu bitandukanye byo mu karere k'ibiyaga binini, zoba zifitanye isano ritandukanye. B-Info Plus twatanguye tubashikiriza amakuru y'intambara ziriko zirabera mu gihugu kibanyi ca Kongo, intambara zatangujwe n'inyeshamba za M23, ariko twagiye gusanga mu nyuma ari inyeshamba za RDF zahinde profile ziyita M23, maze zitanguza intambara ku butaka bwa Kongo, aho zari zifise intumbero novuga iguma ihindagurika umwanya ku mwanya. Tanto bavuga yuko bari mu gihugu ca Kongo guharanira agateka k'abantu bavuga ururimi rw'ikinyarwanda, bakongera ko ngo n'abasa nabo. Tanto bakavuga ko ari uguhabuza agateka k'abakongomani basanzwe bariko bararenganywa. Izi ntambara zimaze imisi muri Kongo zakomeje guhindagura isura uko bukeye nuko bwije. Bafashe igisagara kimwe bahindura intumbero, bafata ikindi bagahindura intumbero. Noneho ubu aho bigereye turiko turabona ibihugu bitandukanye biriko byisuka muri iyi ntambara mu buryo bweruye, aho umuntu aca yibaza ati none mu by'ukuri izi ntambara ziri muri Kongo zoba zifitanye isano n'intambara zabaye mu Burundi? Zoba zifitanye isano n'intambara zabaye mu Rwanda canke mu Buganda n'ahandi hatandukanye hano mu karere k'ibiyaga binini? So kuri uyu mwanya ntabwo tuza kuganira ku biri ku mirongo y'urugamba, usibye ko bitabuze, ariko nshimye ko turabira hamwe izi ntambara ziri muri Kongo. Ni kubera iki ziguma zihindagura isura umwanya ku mwanya? Ku murongo wa telefone ndi kumwe n'umutumire, reka ndamuha ikaze aramutse abadukurikiranye hama cyo tubandanya n'ibindi. Karibu bwana mutumire. Ego natanze mwiriwe ko bariko bagenda dukurikirana, sinovuga mwiriwe na bwakeye bivanye n'umwe wese afatira akanya ngashobore gukurikirana B-Info, hanyuma nge nashimira abantu bose bagenda bahanahana ibiganiro vya B-Info kuko biba biri mu bwenge bwinshi, kandi ababikurikirana neza barateba bagasobanukirwa byinshi byihishije, kuko biragaragara neza yuko B-Info itandukanye n'ibindi binyamakuru bikorera ku mbuga ngurukana bumenyi, aho mbere no canke ndababwira yuko ari vyiza kuza barabihanahana kugira ngo vyigishe abakiri bato abatashoboye kuronka akanya kuko ivyabaye mu misi yaheze gushikana no munsi, kuko ibiriko biraba uno munsi bifise imizi muri kahise. Rero nukuvuga ukunyegeje kahise abagomba kukwiba, ukunyegeje kahise abagomba kukwiba, cyangwa umuntu atagomba yuko umenya kahise nawe niwe abagomba kukwiba, kuko we yikika muri kahise kuko ababizi hanyuma ugasanga yamaze kukwiba. Murakoze. Yes, urakoze cyane bwana musesanguzi mwenzangu ukora ku kantu uvuze. Mu by'ukuri ni byiza ko tumenya kahise kugira ngo tuzomenye n'ingene tubaho muri kazoza, tuzi ibyo twirinda n'ibyo tugomba gushirako ingufu. So ngira ngo wumvise ico nshaka ko tuganira ko muri kano kanya. Muri Kongo intambara zikomeza guhindagura isura umwanya ku mwanya. Bwana musesanguzi mwenza, nagutumye ko kugira ngo dusesangure twereke abadukurikirana
inkomoko y'izi ntambara ziriko zirabera muri Kongo, kumbure tuje no kwerekana ico zigamije gushika ku mwanya nigwaye bwana Musesanguzi. Ego, ni kuvuga mu ncamake nk'itangura, reka nababwire yuko inkomoko y'intambara ziko ziraba muri kano karere ari ibintu bitatu bikuru. Icambere na mbere imibano, icya kabiri ubutunzi, icya gatatu imbibe. Ivyo rero ushobora kumva umenga harimo ibigomba gusa, ariko gusa ntibisa. Vuze icambere imibano, ubutunzi, imbibe, ngico kintu cambere, ngivyo bintu biriko biratuma muri kano karere canke muri Kongo hariko haraba intambara, kandi ivyo kubikura mu nzira birasaba ico twokwita plan B, nkuko Tshisekedi yamaze kubivuga. Tshisekedi ariko agenda avuga yuko uno munsi bivanye n'ingene ibiganiro vy'Idoha biriko biragenda hagati y'inyeshamba z'u Rwanda hanyuma na Kongo, bari kuvuga yuko igihe cyo kubembereza gisa n'icarangiye. Twarindiriye rero tubone intambara kugira ngo bikure ku mwansi, abakongomani bikure ku mwansi, kuko bavuze bati abakongomani bisabwa yuko bahagurukira rimwe, kuko kuva muri Kongo ari bazima ntigikunda, ni vyiza yuko bohaguma ari ibiziga. Gutyo rero cangenda mvuga rero kuri buri kimwe muri vya bintu bitatu, nerekana ingene bimeze, ariko nongera ko n'utundi tuntu tw'ijya nino. Rero ivyo bintu bitatu navuze, icambere na mbere turahera ku mibano. Ku mibano ndavuga yuko hariho ibihugu bitatu vyamaze kwiyunga. Ndasubiramwo, hari ibihugu bitatu vyamaze kwiyunga bifise intumbero yo gukora ubwami bwabo bw'abasa nabo. Rero no kuvuga muri kano gace tubayemwo haramaze kuba ico twokwita igabugwa ry'ingene umuntu yaremwe. Ku kantu sinzi ko kumvikana. Ni kuvuga hariho abiyita abanerotike n'abiyita abantu. Rero abanerotike bo bavuga bati twebwe tugomba kuyobora kandi tukari mu ubwami bwacu. Abantu nabo bagaca ba mu guhohoterwa nkuko bikorera muri Kongo, aho usanga aho mu bwoko bw'abantu usanga ariko barahohoterwa cyane muri kino gihe, ari bariko baricwa cyane. Novuga mbere yuko bariko barakorerwa genocide nubwo batayiproklama, ariko ndabivuge. Atacari muco twita imibano. Rero abo bantu batatu, hariho Kenya, Uganda n'u Rwanda, abantu batatu bo baramaze kuja hamwe bagaca bagira n'ibindi bihugu bibari inyuma. Navyo nibihe ndacavuga mu kintu c'imibano kuko ndagenda bivuga. Hariho ibihugu vyo muri OTAN. Ivyo bihugu vyo muri OTAN bimwe muri ivyo vyaramaze gutakaza ijambo ku isi, biko bigerageza kuraba mbega ni gute vyotuma umubano muri kano karere uhungabana, kugira ngo bace baza nk'abakiza canke nk'abahuza canke nk'abaza gufasha bamwe muri iyo migwi. Rero nk'ubu Kenya nico cicaro ca OTAN, ari cicaro ca OTAN. Rero abanyaburaya baragomba guca kuri Kenya kugira ngo inyungu zabo bazishikeko. Mu kuzishikako rero barakenera ico twita ideologie politique bakoresha kugira ngo bashike kuco baba bibifuza igihagararo cabo muri Afrika canke mu karere. Tukiri kuri ico nyene c'imibano, u Rwanda, Ubugande na Kenya bo babonana neza, nkuko hari inama Kabila yagomba gukoresha ngayikoreshere ndaca ngenda kwikoresha muri Senegal, ikanka agomba kwikoresha muri Kenya. Hamaze kuba ukudahuza hagati ya Kongo na Kenya, iyo nama yari kubera muri Kenya nayo nyene baca bongera barayihagarika, ntiyaba ikibaye nkuko higeze kuba ariho hanavukiye AFC. Gutyo rero biba bihagaze no kwishingwa ya konsira muri Goma, bica bitera agashavu ubutware canke intwaro ya Kinshasa. Bamaze kwibona uko niko gucabona bati gabundi tava twishinga mu biganiro dusange twamaze gutakaza ivyo dutakaza. Rero no kuvuga aba mafia, ndikavuga aba mafia abari muri OTAN, bamwe mu ba mafia bamaze kubona bati ni vyiza yuko tutatakaza igihagararo. Reka ndabereke Ububirigi nabwo buca buvuga buti Ububirigi, kuko ari naco
ari nabwo buganza Kongo. Ububirigi nibwo nico gihugu kiganza Kongo mu bijanye n'ubukoroni. Urazi ko ari cyo bita Congo Belge giha mu bukoroni muri kahise. Ndacari mu cy'imibano gusa kuko ni ibintu wavuze ntivyoroshe canke ibintu navuze ntivyoroshe. Kuri Congo Belge no kuvuga hariho ibihugu byari byegukira kuri umwami w'Ababirigi wo bita ni ndamwibagiye gatoya ari umwami w'Ababirigi niyagiye Leopold. Urakoze cyane. Uwo mwami yatwara Kongo, Burundi n'u Rwanda. Rero no kuvuga rero kuri Congo Belge batwara agace gatari gato. Rero no kuvuga uno munsi Kongo nayo nishobora kongera kuva inyuma y'Ububirigi narijya u Rwanda rwo rwateye kagere Ububirigi. Tumenya yuko mu by'imibano yuko uno munsi Ububirigi buryamye kuri Kongo, kuko kuryama kuri Kongo bituma ugumana igihagararo muri Afurika no kwisi yose. Ngaho hantu rero ibintu by'imibano byatangiye kugenda biyumbayumba, nubwo Ububirigi buri muri OTAN ntiburiko burashigikira Kenya ivyo buriko burakora, kuko Kenya n'u Rwanda bari kumwe n'Ubufaransa. Rero kubera Ubufaransa aribwo burongoye Union Européenne, duca tubavugira hamwe nubwo baba batarimwo. Ndakana ko kumvikana. Rero ikindi kintu gice gikurikira rero duca tuza tukaraba, duca tuza rero ku kijanye kuko none navuze ic'imibano mu nyuma rero duca tuza ku bijanye n'ic'ubutunzi. Ariko tutaraja ku c'ubutunzi, ego hano nashaka tuvugane gato. Turabona u Rwanda perezida wabo aramaze imyaka ibirenga 30 adahinduka, asa nk'uyimitse nk'umwami. Ariko kandi no muri Uganda hoho amaze imyaka ngira ngo sinzi ngana n'igikona. Muri Kenya turiko turabona umenga bisa nkaho umenga hariho demokrasi, kuko hoho intwaro zirahindagurika. Ubwo ntibyoba bihindutse kuri intwaro ya Ruto, kumbure Ruto aramutse adatowe kumanda ikurikira, ukazosanga Kenya isubiye kutarabana neza cyane rwose n'u Rwanda na Uganda. Ahubwo ico no kubwira umugambi abategura umugambi abo bantu bamwe navuze bashigwaho, hari ico bita two kwita pivot canke novuga nk'igikoresho. No kuvuga urazi ko bigeze gukoresha abanyamerika canke abanyaburaya barakoresheje mu butu aravaho barakoresha Museveni aravako, ubure bariko bakoresha Kagame. Abakoresha Kagame rero baramaze gutakaza inguvu, haza iyindi generation ariyo ya Trump iri kiropoza ivyo OTAN iri kirakora, kuko no kubwira yuko uno munsi hagati ya Amerika na OTAN n'abanyaburaya hariko haraba ukutumvikana, kubera ko n'ibintu bagurira muri Amerika nta karusho kareka kihari. No kubwira yuko n'ibigwanisho biriko bigurirwa muri Amerika bigenda muri Ukraine bitariko bigugwa ku mafaranga, bigugwa nkuko vyahora. Uno munsi Amerika yaciye bashirako 10% kugira ngo bagende barishe. Sinzi ko kantu cyukumva rero hariko haraba matati akanda kumva. Ariko rero kibandanize kw'ikino c'imibano tumaze imisi turiko twumva yuko zino ntambara ziri muri Kongo, c'est vrai datanguje n'u Rwanda, mugabo mu bihugu birufashe mu mugongo turabonamwo c'est vrai Uganda, turabonamwo Kenya, turabonamwo Sud Sudan, za Somalia n'izindi. Ariko se kubera ikizozo numvise uzishira muri bino bihugu ushaka kure mu bwami bwazo? Igituma ntari bwashike ngaho muri iki c'imibano ndiko ndavuga bwa mbere na mbere, ndiko ndavuga mu karere k'ibiyaga binini, aho ibihugu biri mu karere k'ibiyaga binini atamutekano bifise, na cyane byose biraba na yingwe. Rero uca turabaduti mbega ibihugu birabana yingwe nibihe, ibihugu birabana neza nibihe? No kuvuga hari ibihugu bitwagwa n'abanerotike n'ibihugu bitwagwa n'ababantu. Kusanga ibihugu bimwe bifise pouvoir minoritaire, ibindi bifise pouvoir majoritaire. Rero bifise pouvoir majoritaire birabana neza, hama bifise pouvoir minoritaire bikarabana neza. Rero ikigo kiribonekeza niki nuko mu bijanye n'imibano ibifise pouvoir minoritaire biriko bigenda bigwana n'ibifise pouvoir majoritaire. Nk'ubu Kenya na Tanzania barabana yingwe, u Rwanda na Tanzania barabana yingwe, u Rwanda n'u Burundi barabana yingwe. Ni kuvuga uretse yuko u Rwanda n'Ubugande na Kenya basa n'abarabana neza,
ariko uko kuntu ndakubwiye ivyo bihugu bariko barabana ayingwe. Rero no kuvuga iki, ni ukuvuga ko Amerika yoyo yavuze iti jewe igihagararo canje kizoguma ari ntavogerwa. Otani akavuga iti twebwe turabona yuko igihagararo cacu muri Afrika catakaye, rero tureme igihagararo ni twace mu vy'ibimano nyene. Ico gihagararo rero ko arema rero ngaha muri Afrika na cyane cyane muri kano karere k'ibiyaga binini bakirema bifashishije intambara. Rero nuko bifashisha intambara gute? Baragenda bakaraba abantu banyotewe ubutegetsi bo bumvira akaba aribo bashira ku butegetsi kugira ngo bakore ivyo bashaka. Ni kuvuga abakuvyara hari abakuru bamwe b'ibihugu hari ababavyara. Noca nk'akarero ngaha mu Burundi ivyabaye 2015 byavuye ku kuntu abarundi bavuye muco twokwita kapitalisme bari baragiye bashigwamwo n'intwaro zari zarabatanguriye. Rero muri 2013 niho igihugu c'u Burundi mu ndongozi zacu batangura kubona bati ni vyiza ko dukorera hamwe bagarukane wa mugambi w'incungu yo kwikukira. Rero no kuvuga umugambi wari uwo gukorera hamwe. Nico gituma uno munsi hariko haraza amashira hamwe, nubwo bamwe bagenda babigwanya abandi batarabona intumbero neza. Byari muri iyo ntumbero biri mu ntumbero yo kugenda muco twita communisme tukava muri capitalisme. Tuvyawe n'igihugu ca Tanzania nayo ihagarariwe n'igihugu ca Afrika y'Epfo. Nguko kuntu rero ibihugu bikomeye muri kano karere. Rero intambara ihagaze muri ivyo mpanda kubwira bijanye n'ibi by'aba pouvoir minoritaire na pouvoir majoritaire, aho hari habashigwaho kugira ngo bashitse igihagararo n'inyungu by'ababavyaye. Nk'ubu Kagame arafise amuvyaye yavyawe n'Ubugande. Ubugande nabwo Museveni yavyawe na Amerika, nubwo Amerika yari kigenda imucira bukebuke. Sinzi ngako biriko birumvikana. Biratahuritse biriko batahurika. Rero no kuvuga uko kuntu intwaro zimeze batahure neza intambara irazananye ku mubano n'ingene umuntu yaremwe. Ku mubano rero turapfa ingene umuntu yavutse yisangasa. Bamwe bakavuga bati dukwiriye kuyobora, abandi bakavuga bati none tweho natwe kuki. Nk'akarorero nk'anga mu Burundi urabona ko ubuyobozi bwa hano mu Burundi Imana yaracanye ari nayo dushira imbere. Harabaho ukumvikana nubwo hariho reka ndabivuge ubwoko bita bumwe bwoba bwaribagiwe nko mu bwiza shingiro, kuko mu bwiza shingiro agace k'ijana na 128 karavuga ingene ubutwaro intwari igabanganywa. Ibice 60% by'abantu bamwe n'ibice 40% by'abandi bantu, ariko ugaca usanga hari ibindi bice by'abo bantu bibagiwe vyandi bibagiwe batigeze bavuga bati nariko ni mudushiremo mu bwiza shingiro. Bace babashira hamwe n'abandi. Mu gihugu cyacu cy'u Burundi hacaba ivyo bita kongerako abantu bacabongerako kuko kugira ngo ntibicere ikibazo bacabongera. Kurumva ngaha mu Burundi byaramaze gufata indi ntumbero, nubwo hariho akagwi ka bamwe muri abo mu bice 40 bavuga bati nubu ntibikwiye atari twebwe dufise inganje. Ndabivuga uko uno munsi baramabarira ndakoresha imvugo yumvikana muri rusange. Acari mu by'imibano muri kano karere mu Rwanda ho suko biri, kuko mu Rwanda hari urundi ruvyimba rukihari ruzaba gongera gutuma haba ukumeneka. Ahubwo bari gufatira akarorero ku gihugu cy'u Burundi kugira ngo bakora amasezerano ameze neza na neza nk'ayo Burundi narijya u Rwanda n'u Burundi basa n'abasangiye imico. Tubandanije kandi no mu Bugande niko bari kubikora, uretse yuko umugwi umwe w'abanerotike ari wagombye kugira inganje ku butegetsi bonyene. Hari abo bita ba Bobi Wine bari kwagerageza kuraba nabo ko boshikirwa, ariko ugasanga ibwirizwa shingiro uko rihagaze ryabo rirabakumira. Ngivyo rero ko arondera muri Kongo, naho muri Kongo ariko arondera yuko abo bamaze gushiraho uko President Kagame yavuze yuko bagiye kumushiraho bo bazara amafoza bagera abavuze radondagura President bafashije kugira ngo Tshisekedi bamushire ngo ni yanatowe. Rero muri make kujya kunareka aravuga ngo nta bwenge afise bwo kurongora, cyangwa kumva bamwe muri mu kagwi k'abantu badashigikira ubutegetsi bwo mu Burundi ingene banebaguranye n'icubahiro. Wumva imvugo yabo kagushikana neza na neza kubona yuko mu bijanye n'imibano hari ariko barahogwa
uko bavutse bisanga basa. Rero no kuvuga wisanze uri muremure ukagira umubiri uremvye muri ico gihe aravuga bati wewe ni ukwiye kurongora kandi nawe ukora ibibi muri ico gihe ntibipfa kuvugwa. Ndabakarorero ingene amakungu yashoboye kugenda hishirira amabi Kagame yakoze na nubu batarayamushirako neza na neza ngo acirige urubanza kuko wibuke mu Bufaransa idosi ivuga ku vyaha Habyarimana barayihagarikije bavuga ati iyo mbere ni kitabwa ntizosubire no kunavugwa. Bana Musesanguzi Mwenza, ego hariho ubuhinga Kagame yagiye akoresha kumbure kugira ngo amadosiye amwamwe yiwe aremereye azeranyegezwa. Hanuga nk'akarorero warutanze mu Bufaransa, buriya ntabwo bari nka gushira amakosa ya Kagame hanze, ahubwo nuko Kagame nawe yabateze imitego ku buryo bavyiye dosiye ziwe nawe acavye dosiye zabo zikomeye cyane. Ngira ngo urazi yuko Macron Kagame amufite amabanga hambaye, tudashobora kuvugira ngaha ku mamedia ku buryo nkamwe yokora ikosa ryo gushira gusa amayerere ya Kagame hanze na Macron acera yandagaye ndetse ashobora no kuba yo kurikirana n'ubutungane. Aha rero tuzo turagerageza gutumbeza rimwe n'ibindi. C'est vrai harimo guhishira mugabo burya Kagame novuga ko yaguze amakosa yiwe amwe yari yaguze ayagurisha amakosa y'abandi bategetsi batandukanye bo mwisi. Sinzi ko hano hantu ushaka uhantahuye ko Bwana Musesanguzi Mwenza. Abantu ndahatahura kuko Kagame ari mu bafasha kugira ngo haje haba president bakundwa n'igihugu n'ibihugu by'abanyaburaya. Ari yararimwo hagitwara ba George Bush, hagitwara ba Biden n'abandi n'aba Obama. Menya yuko yari mu ba president muri Afrika atakwemeje ntiwaba umukuru w'igihugu. Kwari kugira ngo bashobore kugenda bafuka amakosa ivyo bihugu vyakoze muri Afrika kuko banka gushira mu butungane Kagame kuko nawe yoca avuga ko ari bo bamutuma akerekana n'ibimenyetso. Rero tukiri muri ico c'umubano kuko naco nyene si gito era muri kano karere rero intambamye ziko zizanana kuri ivyo bintu bitatu ndiko ndavuga na cyane cyane aho ngiri ku cambere kijanye n'imibano aho umuntu yavutse asa ugasanga uri kurabizira kandi wewe ataruhara bigizemo wavutse wisanga uruko nyene ukazusanga rero hari abo bita ngo abo ni nk'ibiko ko ati abantu banyabo naba ukisoma igitabo ca Jean Pierre Chrétien. Allo ndiko ndakumva duga kwijambo. Hari igitabo ca Jean Pierre Chrétien kibisigura n'igitabo ca Buyoya Pierre Buyoya naco nyene kibisigura kuko nayo nyene yavyanditse aradoma ko aravuga amatati mu karere yarabivuze ko na cyane cyane yaravuze na hano mu Burundi mugabo amatite y'ivyo bitabo nta ndababwiye bazoyirondera ariko bayakeneye nzobabwira ati asome igitabo ikinaka uzokwandika kuri commentaire agikeneye nzobubwira ico gitabo ca Jean Pierre Chrétien ingene citwa namubwiye n'ico gitabo ca Buyoya ingene citwa muri commentaire hanyuma bazobikubwira wewe bace ucubimbarira kugira ngo ndabaho umuco w'ivyo bitabo agenda bisome bazosanga amakuru mpande ndavuga arimwo yose ukunyene. Ni kuvuga rero tugarutse kuri iki rero tuko twavuga ca Empire Hima na cyane cyane aho arico turatera tuje imbere umwanya dukoresha umwanya muto. Ego na cyane cyane ko nari maze kuvuga ko hari ibintu bitatu bituma hari injyane muri kano karere. Reka rero cyo shika ku ca kabiri kuko icambere cyo cungira cumbikanye. Icambere cyatahuritse. Icya kabiri tuvuge ubutunzi. Ubutunzi bwo muri kano karere k'ibiyaga binini ni bwinshi cyane n'abanyagihugu bahari bona bumenya tugashira hamwe twese kubaho nkaho twaba turi mu ijuru. Mbere novuga nti ni muri Edeni ahantu turi. Ahantu turi cyambere na mbere ubutunzi buhari turavuga duti turafise ubutunzi bw'amazi. Mwe murashobora kubona amazi ariko ararengana mukabona ko umenga si ubutunzi ariko mu vyigwa vyabaye ku isi basanze igihugu ca mbere kiza kwisonga gifise amazi meza ari Burundi kandi amazi mu Burundi mu myaka iri imbere arashobora kuzoteza iyindi ntambara. Turi mu butunzi akantu kumve. Yego ni ukuvuga rero itunga ryo muri kano karere ririko riteza ikibazo ni ukuvuga akarere k'ibiyaga binini
menya yuko no gwakaroro kuri ribarabara ry'indara ryara rikoretse hagati y'u Burundi na Tanzania ujya ari umugambi uri kuragwanya cyane kuko n'umugambi ushigikiwe n'abarusiya nabo bakaba ari ku ruhande rw'abakomunisme hanyuma abanyamerika nabo bakaba barimwe kuri bujya butare bwo ijya nikeri imusongati ijya iranium ni kuvuga rero bivanye n'ingene rijya umusongati ry'indarayi rizoza rirakura ubwo butare imusongati ribujana muri Tanzania bigizwe uruhara n'abarusiya baragomba yuko hagati y'Uburundi na Tanzania bwa mbere na mbere mu bijanye n'ubutunzi haba kutumvikana ivyo bikagirwamo uruhara n'igihugu cy'u Rwanda n'igihugu cy'u Buganda n'igihugu ca Kenya bariko barondera ingene badestabiriza igihugu ca Tanzania kugira ngo Uburundi nabwo buce buri umutekano byabiko bariko bategekanya bice bihagarara kubw'ivyo rero bacavuga bati mwebwe mwarenganijwe mutariko muronka ingene mubaho tubaha ibigwanisho mugende mugwane mukure ubutegetsi buri mu Burundi hanyuma nubwo muri Tanzania nubwo muri Kongo kugira ngo ku karere kose abariko tukagenzura kuko nababwiye ugenzura akarere k'ibiyaga binini ubu ni warwarisi ko muri kano karere k'ibiyaga binini niho hava bimwe mu byo bakoresha ubijanye n'irwanisho ruhonyanganda rero mu bijanye n'ubutunzi aka kare nababwiye ko gafite ubutunzi bwinshi nahereye ku mazi hanyuma duheje kuvuga amazi meza duce tuvuga ibijanye nico twita métaux précieux donc tuvuge ibijanye n'ubutare bwo munsi y'ivu ubutunzi kama burahari ku bwinshi na cyane Kongo rero bufise kandi burakenewe uno munsi kugira ngo ibihugu bitere imbere wibuke yuko nigeze kuvuga ko ibihugu byaraje muri Afrika biriba bimaze kwiba hanyuma biribaza biti reka tuzogaruka rero barivye ivyo bivye biriko birabaherana canke vyabaheranye bariko bagaruka kugira ngo basubire kugiza amastoke bariko baragaruka rero kugira ngo bongere barabe mbega mu myaka ijana iri imbere abana bacu b'abazungu ndabivuga uko nyene bazoba babayeho gute baca baza rero bagafata twebwe abanyafurika bakaducanishamo kugira ngo ducanemwo haba intambara twongere duhungire iwabo tugende kubakorera kandi kare bagenda dutwaye inyagano ariko ubundi twe twitwara turondera bijya bipapuro bafyatura twebwe amafaranga original turi nayo ngaha nyene twe niko dufite amafaranga original bo bagenda agafyatura ibipapuro hariya agacatuzana akabiduhendesha abashaka kugenda agafata nk'umukuru w'igihugu bakamuha amafaranga runaka ati wewe tuzoguha amafaranga ngana uku tuguha inzu iniburaya wewe genda ukora igikorwa iki tuzotuma uca wa president muri ico gihe rero bacaguha amasasu byose akaguhereza ugatugenda ukica abo bavuga bati nimusangiye ubwoko mu bijanye n'ingene ariko barabateranya ico twokwita diviser pour régner rero intambara yo muri Kongo irahagaze ku kuntu bariko bagomba kuzuza amastoke yabo kuko bamaze kubona yuko hariho ibihugu bimwe byamaze kurenga bimwe mu bihugu by'aba Occident n'abanyamerika ku butunzi kuko no munsi tuvugana nubwo banka kubivuga ku mugaragaro abashinwa nibo ba mbere batunze kuko Amerika iheranye ubushinwa amafaranga ateye ubwoba amatriyoni kari yari amatriyoni 9 mugabo ubu ngira yaramaze no kurengako ubushinwa nabwo bwari bugize iminsi maze imyaka hafi 20 bwikurira itunga muri Kongo rero no munsi kubera Amerika nayo yaronse iyo opportunité iravuga iti n'ibihugu byo muri OTAN sindabahako kuko nanje nasubiye inyuma Amerika yasubiye inyuma cyane gose le pays le plus endetté du monde ni Amerika nifise amadeni menshi rero kubw'ivyo none nzishora amadeni gute nico gituma ucubona hari abanyamita y'abanyamerika bariko baraza kugira ngo baronke inyungu bazotanga amafaranga barihe cyo twokwita amakori muri Amerika bituma Amerika ngira kwisununura ikigerageza kuriha ayo madeni ifise muri ico gihe rero ngiyo ya ntambara ya gatatu y'isi irikirahabera twe tutabibona ngo ni intambara ya gatatu y'isi mugabo mu gihe imyaka iri imbere bazoba ariko bandika ku byabaye kino gihe bazobona yuko ari intambara ya gatatu y'isi yari kibera muri Kongo bayiniganira nkwereke nimba mu bijanye n'ubutunzi Amerika yumvikanye n'Uburusiya ku bwa Ukraine
kijya kibazo Amerika irashobora kubwira Uburusi ati rero wewe numa ndakurekere Ukraine uyigenzure muga nanje ndekere Kongo ndayigenzure. Nukuvuga rero mu byo basezeranye hariya nubwo batabitubwira uri kurakijya nino usanga mu by'ubutunzi barahanye ingene Ukraine igomba kurongo. Hanyuma Trump nawe agacavuga ati je nanje muri no myaka ngiye kumara ndongoye ndi muri aba republika barongoye tureke rero twebwe Kongo yiturekere yose. Rayo mahigwe ya Kisekedi gutsinda intambara. Rero Kisekedi intambara iri muri Kongo agiye kuyitsinda kuko sinzi kunyumva cyane gose intambara agiye kuyitsinda na cyane ifatiye kuri ibi by'ubutunzi mpande ndavuga kuko urumva ingene bace bagaburana ati rero wewe Ikene natwe inde Kongo. Rero ikindi kibazo cyaciye kivuka urabe neza yuko Ubufaransa bwamaze kubura nabwo aho baba buhagaze muri kano karere uretse ari ya Mozambique. Rero kubera Ubufaransa bwabuze aho buhagarara nabwo burabandanya bufasha M23 gushika ku munelotike wa nyuma kubwo guhagararira igihagararo cy'Ubufaransa canke ca Macron biciye kuri Kagame. Ntibice kuri Kagame gusa hari n'amafaranga umuhungu wa Museveni naguma ajya mu gwihishwa banka kuvuga kugira ngo bikunde ashikire Kagame. Naruto nyene aya amafaranga ariko ajya gwihishwa kuri ico nyene nafise amakuru yuko muri Ituri intambara zirebye ahantu hose hegeranye n'igihugu c'Ubuganda ashi intambara kabisa zirarembye aho FARDC ikomeje kurasa kubi aba basirikare b'umuhungu wa Muhozi. Sinzi ko amakuru hari cyo yaziko wewe. Amakuru ndayazi biriko biragenda uko nyene niko biri muri Kongo niko biri. Kandi bahagurutse yavuze ati ko banse n'aba M23 ko banse ivyo nababwiye ahubwo igice gikurikirana kubadomeka bose. Nababwiye nti kugira ngo igihugu ca Kongo kibe libere hari amaraso ya nyuma agomba guseseka. Na cyane amaraso ya nyuma zoseseka kubwo haba ku ruhande rw'abakongomani haba no ku ruhande rw'abanyarwanda bamenye yuko ari amaraso ya nyuma agira seseke. Kandi intambara ya Kongo Tshisekedi akayitsinda azobatsinze intambara y'akarere kose kubera abanerotike ntazosubira kuduzitwe muri kino gihe turimwo. Kandi arafise amahigwe nka 70 yo gutsinda iyi ntambara Tshisekedi. Okay, reka twibandanize ku ijambo tuduge kugira ngo duheze bino bintu bitatu bakanze. Ndageze rero kubijanye n'imbibe ndageze kubijanye n'imipaka kuko icy'ubutunzi nakivuze nca ku masonga kuko naco nyene ni kinini nisije nini. Reka rero tugende kubijanye n'imipaka. Yego ibihugu bimwe byabaye binini ibindi biba bito. Rero ngivyo bintu biriko biratuma haba n'izindi njyane muri kano karere. Nubwo bitavugwa igihugu cy'u Burundi ni kingana uko kingana kandi mu makuru tuvise azwi neza kuko baca imbibe baziciye ejo bundi. Hari n'abantu bavuga bati jewe nabizi nyene vyagenze. Ubu Emile Mworoha barigeze kumubaza ibijanye n'ivy'imbibe hagati y'Uburundi na Tanzania. Hariho n'undi muhinga yavuze ati wa gasore yari yavuganye na Nyerere yuko Burundi buzoba gufatanye na Tanzania. Yego ivyo byose baragira bishije nino. Hari n'andi masezerano yabaye singoma ndavugire hano aho muri Tanzania hari hagace abarundi bakwiye ibintu hanze babishikizamwe muga hakitwa karaho mu Burundi ngo hoba hakabwe. Umva ingene navuge ngo hoba hakabwe n'intara canke n'igice c'intara kuko hari ahantu Uburundi bwashikana hariya muri Kigoma. Muri ico gihe rero hariyo n'ahantu hari abajiji utumva ko ni mu Burundi hari umuryango w'abajiji. Yego aho hose ngo hari mu Burundi Ibuha hari mu Burundi. Ivyo byose rero biravugwa bikahise. Ivyo navyo rero nibindi bizohava biduza irindi daraza. Mvuze daraza sinzi akandi manyama ugasanga hagati y'Uburundi na Tanzania rero ko arahuza neza. Wibuke hari n'abarundi bigeze gufatirwa muri Tanzania bari mu Kigoma bavuga ati aha ni wacu Burundi. Amakuru ngira yarabonye aca kuvuga ngo rukana bumenye.
gutyo rero ikindi gice cibonekeza canke cikurikiza mu bijanye n'iyi mipaka canke imbibe nuko hagati y'u Burundi n'u Rwanda n'ubundi hari ivyo bapfa wibuke hari abarovyi bigeze gupfira mu kiyaga ntavuze izina bishwe n'abanyarwanda ariko bakamama bagasukamwo mabisi. Ivyo rero biratuma igice cibonekeza ari uko naho nyene hatazobura ikindi gihe bumva havutse izindi ntambara kubijanye n'imbibe. Hanyuma u Rwanda na Kongo baravuga ati hajya hari wacu kuko izi mbibe zicibwa ndakubwira yuko nta mwirabure yigeze yicara bariko bagabura Afrika. Hari n'umuririmbyi yarinze ngo ils ont partagé le monde rien ne m'étonne. Yaravuze ngo baragabuye isi nta gitangaza kirimo nta kintangaza kirimo. Muri ico gihe rero sinzi kuri kuranyumva ndiko ndakumva. Muri ico gihe rero bamaze kugabura isi hari abisanze bafite uduhugu duto duto u Rwanda rukabagaca bagwagiza yuko atakintu rufise munsi yivu munsi y'ubutaka nabo babona iyo bashikana bariko rabwirwa kahise ngo barashikana hariya muri Kongo. Gutyo rero ako kahise bariko agenda babwirwa gaca kagaragaza nka umenga iyo bintambara y'injana muntu bakagwana muri Kongo mpaka bagarukanye ako gace avuga ko arakiwabo narya gatunze cyane. Ngiyo ntambara rero y'imbibi kirabarega hagati y'Ubuganda na Tanzania naho nyene hari akandi kameze uko hagati y'Ubuganda na Kongo hari aho bavuga uko nyene natwe hari turahakeneye harahi wacu. Ese kutavuga hagati y'Uburundi na Kongo hagati y'u Rwanda hagati y'Uburundi na Kongo hari aho nyene uko nyene kuko wibuke mu bushi hari mu Burundi kuko umwami yari yagiye arafatayo gushika naho rongora umugore w'umushikazi urazi yuko yaramuvyaye ko n'umwana w'umuhungu akamuha intara imwe muri zino z'igihugu cacu. Mwana numva bavuga ngo Uburundi bwa Nyaburunga. Uwo buzi ahantu Nyaburunga yaba? Ayo ni muri kahise twinjiye ubundi bwa Nyaburunga ndabufise amakuru atari make ariko no munsi ndiko ndavuga kuri vya bintu twavuga navyo nabifise amakuru ubundi bwa Nyaburunga ndabufise amakuru. Taza kubiganira nyuma y'ikiganiro duga kwijambo duse n'abashaka kumusoza. Mu kurangiza rero ibi bintu bitatu navuze nivyo biriko birazana namwo intambara. Izo ntambara rero uriko urabona ziko zigenda zisubiriza imwe muri zo ibihagaze kuvyo nakubariye. Navuze ni hariho intambara y'imibano hagakurikira intambara y'ubutunzi hagakurikira intambara y'imipaka ati twebwe hajya harahi wacu byose rero bica biza byisuka byose hamwe muri byose hamwe bica byisuka kuri ya migwi ibiri y'abantu bari muri kano karere kacu usanga bagombye kuyifatanya bari mu gihugu runaka nk'akarorero mu gihugu ca Kongo ubwoko bw'abanyamurenge karivuka ariko byose nemera ko ari ubwoko kuko ubwoko bwo muri Kongo burafise izina ryago n'ururimi kuko abanyamurenge nta rurimi rw'ikinyamurenge kihari uretse ko bavuga ururimi rusa n'urw'ikinyarwanda cyangwa rusa n'urw'ikirundi. Ni ukuvuga abameze nk'abanyamurenge muri Kongo baca bagomba kwifatanya n'abameze nk'abo ngaha mu Burundi no mu Rwanda no muri kano karere kugira ngo bumve yuko umenga bofatanya bashikirwe baronke ubutegetsi. Hanyuma abandi nabo batameze nk'abo baca twita Lebantu nabo bagaca bumva umenga bofatanya kugira ngo nabo bashikirwe ngiyo ntambara. Rero ba bantu bagomba gufinansa baca bagenda akavuga bati none twebwe kugira ngo zijya nyungu tuzishikeko twebwe nakubwiye ko ariko dufise amafaranga ya nyayo baca bagerageza bakarondera bakavuga bati twebwe rero tugenda dufyatura ibipapuro tuce tubibaha bigaragaza yuko ari amafaranga hanyuma bo badusa bagenda bajyanira amafaranga ya nyayo bagire umutima n'inama kubera abo bantu bibiri irinzi huza iterambere buribona ndagwakariro ngaha mu Burundi iyo bibiri hano mu Burundi rahuza bivanye n'amasezerano y'Arusha na cyane cyane izashimna kubya gace k'ijana n'umunani nyene karibu
rero bagerageza gusamaza abantu ngo ntibikwiye kugira ngo bikunde ahubwo bashike kuco babipfuza ariko ubundi bwo birakwiye kuko urabona muri make nubwo hari ivyo turiko tugenda tubura hariko haraba iterambere kuko uko Burundi bwari buri muri bibiri ushikora munsi 2025 urabona yuko hari indi ntambwe yatewe kuko mu misozi myinshi amabara y'imigendaniro bari karaboneka ni menshi. Ikindi naco noca nakubwira bivanye mu kurangiza ikino kubwira batangiye kubona yuko mu Burundi amahoro n'umutekano yamaze gusasagara igihugu cyamaze kuba maîtriser na bene cyo nguko ukuntu rero Katari kirazana itanguye kuzana imitahe mu gihugu cy'u Burundi n'ibindi bihugu bigiye kuza kuko hari n'umuvugishwa wo hakurya y'amazi bavuga ngo hakurya y'Akanyaru yigeze kuvuga yuko ariko arabona igihugu ari Dubai ufise itongo ufise pasera ntarigurisha ngibuka ivyo byarigeze kuvugwa rero biriko biraza buke ajya amafaranga agiye gushirwa hano mu Burundi kutabwa bw'u Burundi menya yuko abuzukuru bacu bagiye kuzoba mu Burundi bukeye ubwoba mu bijanye n'ubwiza bazora b'u Burundi babwirabe bavuge bati ngiki gihugu rero camata n'ubuki ca sogokuru cyane kivugwa rero muri make kuba ibindi bihugu byo fatira karoro ku Burundi ngene vyakoze no masezerano vyotuma kano karere kaca gatera imbere mugabo baba mafia baba vyabisiga bikuru biriko biratuma ahubwo bagerageza kuvuga ati rero wewe rega nawe woshikirwa bakaraba babantu bafise inyota y'amafaranga n'ubutunzi basiga bataye canke bugatwagwa n'umuyaga canke na nyamugigima bakabibahendesha gutyo bagaca bagenda gusambura igihugu cabo rero nuko novuga reka ndanagushimira nimba hari ikibazo ndashaka rero tuje ku ndunduro y'ikiganiro mu bisanzwe uhejeje kwerekana izi ntambara ziko ziraba mu karere k'ibiyaga bigari cyangwa se karere k'ibiyaga binini inkomoko zazo cyangwa se aho zishingiye wabuze ko zishingiye ku mibano zishingiye ku butunzi hamwe no ku mbibe ukaba nkako nshaka ko tubihuza n'izi ntambara ziriko ziraba muri Kongo. Izi ntambara ziriko ziraba muri Kongo turiko turazibonamwo ibihugu bitandukanye byo mu karere k'ibiyaga binini. Uburundi buri muri Kongo, Uganda iri muri Kongo, Kenya iri muri Kongo, Sudani iri muri Kongo, u Rwanda rwo niko rwakururiye ibindi bihugu byose hano muri Kongo. So ni kubera iki ibi bihugu byose biri kubaniganira muri Kongo? Hano nshaka ko twereka abantu impamvu intambara yo muri Kongo irimwo bino bihugu byose kandi igume hindura ishusho umwanya ku mwanya. Muri make ikirwa kirabitera ni muri ibyo bintu bitatu namaze gusigura tugiye kubijanye n'ubutunzi nta muntu numwe agenda muri Kongo avaye amaboko agaragara tuke guhendana umuntu umwe donc Burundi buri muri Kongo kubwo gufasha abakongomani baronka amahoro none igiye gufasha abakongomani baronka amahoro numva kandi bya bindi by'umubano navuga nukuvuga bagiye gufasha mu bijanye n'umubano kuko natwe muri Kongo hari hinyegeje y'abansi kuko tuke kubica hirya no hino barede tabara ntiharondera neza abarundi barede tabara ni muri wa mugwi navuga ukeneye ubutegetsi baha amafaranga baha bya bipapuro ngo n'amafaranga bagaca bagenda kubwomba kugira nabi bene wabo rero bagiye kugira ngo bazibire mu kija bongere bafashe abagenzi muri bya bindi navuga yuko hari imigwi ibiri iri kiragwana abo twita abanerotike nabo twita lebantu rero abanerotike no munsi baragiye bishira hamwe kugira ngo bashobore guhohotera lebantu kuko basipoza yuko lebantu atabwenge bwo kurongora bafise nkuko Kagame barabigaragaza ngo yadanaza ngo umuntu ngadanaza piza ngo nabene ngo byamunanira ariko aravuga Tshisekedi. Yego. Allo kwindongo no cyo aravuga. Allo winda kumva duga kwijana muri cyo gihe rero ino ntambara iri muri Kongo ikiri no kubwira coca cyangwa byose intambara y'ubugabo hagati y'abantu babiri navuze abanerotike n'ababantu umugabo ninde rero uzitsinda nibazo umugabo nibazo carongora abandi ndiko nabikubwira ukabona abanerotike barayitsinze tuzobaho tubafukamira bazoca babami uko kuntu wagira bavuga ivyo bihugu bazoca bagira ubwami bw'abami babo bavuge bati twatoye umwami ubuserukira abanerotike ni naka ubuserukira donc abantu nabo ruco tugenda
dufukama canke bace bagenda bapfukama nuko bizoba bimeze. Ndumva rero muri make iyi ntambara irahagaze kuri ico meje kuvuga ubugabo hagati y'abantu n'abanerotike. Ni ukuvuga iyo ubugabo rero umugabo urazi ibintu ategerezwa kuba afise kugira ngo abe umugabo koko. Icambere na mbere ni inguvu. Inguvu ntuzozivuga ngo urafise inguvu umuntu utatsinze utanesheje, oya uramaze ukamunesha. Ubwa kabiri umaze kumunesha ivyo yatunze vyose bica biba vyiwawe. Hanyuma ugaca wubahwa bikaba birarangiye. Wari uvuga uti ubu uzonesha Tshisekedi nanesha intambara azoba ari Bantu iyitsinze. M23 mukubita hasi azoba ari abanerotike batsinze mu karere. Ukabona iyi ntambara aba M23 barayitsinze. Umenye yuko umukongomani, umurundi, umutanzania abo bose bazoba bafukamira umunerotike. Aho azoba ari hose bazobona umengana igitangaza. None bora musisanguzi muwenza ko ntako ndabona Tanzania muri Kongo byifashe gute? Tanzania muri Kongo iri mu bijanye na diplomasi. Nkiriyo mu bijanye nuko twovanga igisirikare c'aba Tanzania ngo niyo kiri. Nabo reka barareba hajya baragiramiwe. Nico gituma bagiye gukingira imbibi zabo nabo. Igisoda ca Tanzania kirahagaze bwuma narijya ubona yuko abanyarwanda igisoda c'u Rwanda bavuga ngo cagiye ngo kurwanya ngo abateroriste muri Mozambique. Kumbe rujya n'uruyeri kw'ingene agomba kukangera azoshikana muri Tanzania. Ndakubwira ari ikindi kintu bakoze muri Tanzania barungitse abana b'abakobwa b'abanyarwanda kazi basa neza n'abandi bagiye kwiga mu buryo butandukanye. Mugabo no munsi Tanzania yaramaze kubona yuko bariko bagomba gufasha mu ihungabanya ry'umutekano muri Tanzania. Narijuzi yuko Tanzania ari igihugu kitarigira gihungabana mu mutekano. Rero abo bantu baramaze gukoreshwa, baramaze kubibi abakoreshwa bo bakunda vya bipapuro nakubwira. Bagirwa no kumva umenga baricaye bajya badakoze batarushe, bagaca bavuga bati twebwe tuzokwemera dukoresha n'abakobwa bacu n'abahungu bacu kuko nitwabakoresha bizotuma biba bihagaze neza. Ayo naka video kamaze imisi kazunguruka ku mbuga ngurukanabumenyi zitandukanye aho bari muri deba bavuga yuko ngo Rwanda ngo rufise ubushobozi bwo kuba bwoyobora isi yose ngo bukore bwifashijwemo ngo n'abakobwa babo beza. Ngira ngo ni muri yo ntumbero. Ni muri yo ntumbero ko uca usanga bo bariko bagerageza kuraba ingene bigarurira isi. Bo bagomba ubutware, ntibagomba ibindi, ntibagomba gukora, bagomba kudutegeka dukore, bagomba gutegeka aba bantu bakore. Bakeneye gutegeka ubundi aba bantu abanerotike bo biyumvamo gutegeka, biyumvamo kari bari hejuru y'abandi kugira ngo bakore nta bintu birusha bo bamenyereye. Rero nico gituma bakora ibishoboka byose bagatanga ibimazi kugira ngo batere bashike kukumva yuko bazoba bari mu cyo twita donc cunage dans le silence. Bumve kumenga bobo ubuki amata ibikizo byose birabashikanirwa nabami babeho bashikanirwa nivyo bakeneye. Nico gituma rero no munsi abantu n'aba cyo barapfa n'ubugabo bw'urongora ubundi. Okay, reka ndagushimire bwana musanguzi mu kugira ngo bibe ngombwa yuko abone kurongora ubundi. Allo? Oui, ndakumva. Narembuze ndeka ndagushimire cyane niba kutubwiye ibintu bikomeye cyane gose. Allo? Ego nuko bimeze kandi bibavyumve nubwo ntagenderekana ibitabo bibivuga birahari biruzuye. Natanze abanditsi babiri kandi abanditsi babiri muri kino gihugu cyacu cy'u Burundi turabazi. Rero bagenda basoma ibitabo byabo kandi abo banditsi babiri hari uwanditse nka Jean Pierre Chrétien yahengamye cyane yaranditse uko abibona, hamana na Buyoya Pierre navyo yanditse nimba yahengamye mugaravuze ibijanye n'ibintu nasiguye hano muri ivyo bitabo vyiwe muri ico gitabo ciwe kuko ntiyanditse kimwe na Jean Pierre Chrétien yanditse kimwe bagende babisura ibitabo bya Jean Pierre Chrétien ni byinshi bivuga ayo makuru. Rero hano iyi ntambara muri Kongo iri kirondera ubu. Allo? Allo? Ndakumva. Ndabona ibirebe bitangiye kugorana. Reka ndagusaba ugira akajambo kamwe canke tubiri ushikije abadukurikiranya amaturanga ikiganiro cacu.
rero icyo nubwira abakunda gukurikirana BInfo bonatahura nuko muri kano karere turimwo dufise amahera originale tureke guhendeshwa ibipapuro by'amafaranga ya fake bafyatura kugira ngo bo bakavyita amafaranga ariko natwe ugasanga nivyo dukeneye bivanye n'ingene bagiye barubaka isi natwe twubaka irwacu tuje inama n'ingingo tureke kuvuga duti wewe uri naka canke wewe uri naka tumenye duti twese turi abaza haba bakagenda nkuko Eraclite de Fez yabivuze hari umwanditsi bita Eraclite de Fez yavuze ngo ni Eraclite de Fez yavuze ngo la vie est une pièce de théâtre où chacun joue son rôle et laisse la place aux autres. Eraclite de Fez yarakavuze ako kandi. Okay, urakoze cyane rero. Reka turangirize ngaha twakoze umwanya muremure kumbure tuze kongera mu ndi biganiro byo hanyuma n'abadukurikirana. Allo? Oui, ndakumva. Ninaremvuze nti reka turangirize ngaha kugira ngo turonke umwanya wo kongera gukora ibindi biganiro tuze kongera kuyaga n'abadukurikirana mu masaha ari imbere. Murakoze. Nawe ndagushimiye cyane. Reka nce ngirwa ko nshimira mwebwe mwese mwabanye natwe muri kino kiganiro ndabasabe tuze guhura muri commentaire. Nico kibanza cagenewe ko twego twashize ibiganiro namwe mudukurikirana tugomba kuganiriramwo ngira ngo muriko murabona yuko byinshi mutwandikira muri commentaire tubikorera ko aho tuba twakoze bitameze neza mukaduhanura turakosora kabisa ngira ngo muriko murabibona kandi tubashimire ingene mukomeza kubana natwe ariko kandi wowe udukurikirana utayagira sabone akandi niko karyo nufata umwanya ugire sabone ucuge no kugakengera kugira ngo uzoze uyaronka ama notification ibiganiro byacu uko tubishize ku mwanya kumbure tubaza kongera mu kindi kiganiro haracari kare. Ciao ciao.